igituma n'intambara z'amafuti nuko atari bo bazitegura. Ico ni icambere, iyo udateguye ikintu ukarwana intambara utateguye ari undi gutegurira, izo nico kibazo ubwira ko ari intambara z'amafuti. Thomas Rubanga adekraye ikiroberi kandi ico kiroberi adekraye akideklara ahagaze mu Buganda. Thomas Rubanga uramuzi, abantu benshi baramuzi, numwe mu bakongomani ngira yo bari we wa mbere yatanguye gukatirwa n'urukiko rw'Irahe mu Buholandi nge bakajana n'abene gihugu bose muri izo ntambara kabisa, urabyumva. Noneho waraba ubiravye intambara bariko baragwana, dufate naho dufate Kongo, sibyo bakayibarikaniza, sibyo inyungu nini nyazoba ku Rwanda, kubera yuko ko ikijya gice ca Kongo ca Bukavu na Goma biramutse bigiye ku Rwanda, abanyamurenge ntwave bibaza ngo bazoba bahafise. Yes, turabaramukije cyane mwebwe mwese mudukurikirana kuri link Arlene Alu, aho muri hose mwebwe mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi, turabahaye mwaramutse na mwiriwe biravana naho muherereye. So my name is Iliam, promoter behind camera. So wowe turagira subscribe, banogira subscribe, like, share, comment kugira ngo ibiganiro tubashikiriza muzoze mubibona buri munsi buri kanya. Ndi kumwe na Abdul Uwimana, umusasanguzi wanyu, umusasanguzi mwakiriye, twabahaye muramwakira, nawe ahitamwe kuta bashira hasi abandanya akora ibikore nka kugira ngo mubandanye mumenya amakuru avugwa aha na hariya. So reka tutarandiriye tumwakire. Karibu Abdul. Asante sana kabisa. Umeze neza? Ndashima Nyagasani, ibintu byose bihaye bigenda neza. Namusa kubwira ngo umunsi w'Imana mwiza mugabo sinze ko wemera no munsi. Imisi yose ni misi y'Imana. Ego kubera nta munsi numwe urimo waremwe n'umuntu, yose yaremwe n'Imana, urumva ni y'Imana. Burya umunsi wa gatanu mwe muwita gute? Umunsi wa gatanu ntubarutira iyindi misi yose? Ijuma n'umunsi nk'iyindi, kubera mbo jewe rega ahanininya no kubera byo bikiganiro kinini, ntabwo mfata ibintu by'amadini nk'ibintu bitegerezwa kunkoroniza cyane. Rero bo jewe kubera genda umupanafrike man, genda umupanafrike, rero ahanininya none uwo munsi w'Imana kugira tumenye yuko ari uw'Imana haheze igihe kingana gute. Sekuru wanje yarabizi yuko uwo munsi ari wo witwa umunsi w'Imana, nawe natwe twari dufise imisi y'Imana yiwacu. Behaje umunsi w'Imana watangwe kugaragara kugira ngo dutangure guhimbaza tubone umunsi w'Imana. Kajewe ibyo honye sinobimenya, mugabo ico nzi nuko iyi misi yose tubayeho tubamo ni imisi tuba twahawe n'Imana. Ariko mbo abafise uko babifata n'uburenganzira bwabo. Uwumva yuko uyu munsi ari umunsi w'Imana, ubundi agafata wa gatandatu nk'umunsi w'Imana, ubundi agafata wa gatanu nk'umunsi w'Imana, ni byiza. Igikuru nuko bose baba babanye mu mahoro, kugira ngo ntihabeho ukudahuza ngo bivuye ngo ku bintu by'amadini iki. Sindabikunda kabisa. Umuntu wese ahahagaze turahamwubahira. Safi sana, bimeze neza. Ariko imbere ko dutangura bwana Abdul, banza wihereze ga story tangarigana kaguteretse iruhande kugira ngo kaninwere aho karafashe bagabo. Aho urayibona neza. Story tangawizi. Yitwa story tangawizi. Kandi akoye ntikambiye mugabo, n'abakizwa barashobora kukihereza. Kubera nk'ubu ijwi jewe ryambanye ukuntu. Arujya ari yambwiye ngo birakora. Ahubwo uze kuntekerera nk'ikarato yose, kubera ndumva ijwi bihaye bitagenda neza. Karato ndayifise mu modoka hajya, ndayifise ndayiguha nta kibazo. Umeze neza ariko? Shaje ndashima Nyagasani kabisa, twabyutse neza, urabona ko nta zuba rihari, nta mbeho ihari. No kuvuga novuga ko ikirere kimeze neza. Akaga kirima ni sawa cyane kabisa. Reka twinjire, nibaza ko dushobora kwinjira mu kiganiro nyeze n'abantu tukabashikiriza amakuru abateguri. Sigo none
uhagaze neza ariko jemeze fresh uri tayari gusesangura nkuko vyaba sana. So reka rero dutangurira amakuru ya M23. M23 iko iragenda itakaza ubuce bumwe bumwe, ndavuga nka warikari ya nk'umusasanguzi kubona M23 ikiratakaza ahantu hamwe bavuga ko yari yarafashe, hari cyo ubivuga ko mbo ikintu no bivuga ko kwanza bwa mbere hoho umenye yuko M23 ntiyitwara kandi irafise boss, irafise umuntu ikorera, urabyumva irafise umuntu ikorera. Rero nibaza yuko ahanininya uwo muntu ni wayicura bufuni na buhora akayibwira ati aha mwahafashe mugabo ntimwemerewe kuhaguma ni muhave mugende, kuko urabizi yuko mu ntambara iyo umuntu ari karagwana ahantu hambere haba hakomeye n'ahantu yafashe kabisa, urabyumva kuko ahantu hose ufashe uhafata ukoresheje inguvu urahatakariza n'abantu kuko ni ntambara ntubugenda n'amaguru gutyo nk'umuntu agiye ku isoko gusuma murarasana kugira bahakurekere nuko muba mwarasanye mugasumbanya inguvu, sibyo? Rero ahantu watakaje inguvu z'intambara hagenda amasase, hagenda inguvu z'abasoda, hagenda harimwe abapfa, urabona imirambo, hari habene gihugu bicigwa mwizo ntambara kuko urusase urabizi ntirucagura. Hama umuntu ugaca uvuga ngo ndaharekuye canke wavuga ngo ndatanze agahengwe, ugaca utanga agahengwe ko kurekura ahantu wafashe, bisigura yuko n'ivyo burimo ntavyubuzi. Rero novuga yuko twavuga ko M23 iri kigwana intambara itazi kubera umuntu, kubera yuko ntiyikoresha, irakoreshwa, ifise ababosi ikorera kandi nama ndabibabwira M23 ifise abantu ikorera. Kuko ibyo bintu birababaza. Reka ndakumvishe aka kantu umvirizo ukuntu abantu bariko barababara. Wumviriza ukuntu abantu bababaye. Nta ntsinzi turi kubona bizisaha za M23 ntazo pe, kuko ntabwo bishoboka ubugira kabiri nk'uko bivuze gufata ahantu ukaharekura ukongera ukahafata ukongera ukaharekura. Umugani wari giteye impungenge nta bari bakoze advance bajya za Gisangani. Mugani support ya biraturuka hehe? Ayo na maboko yabo bagakwiye byibura niba ari ibiganiro bategereje kuvuga ati mbo reka dutanga agahenge nidusubira inyuma, agahenge turagatanga duhagaze aho twari tumaze kugera. Nibyo ku buryo n'abandi ba defense bajya za Gisangani bavuga ati ibyo byose inyuma yacu hari abandi, ibiganiro nibitaba byiza bazakomeza bavanze bajya imbere n'abandi bakomeza bavanze Gisangani. Ariko none se ubwo ibyo nk'ibyo bari gukora ni ibiki? Ni faute technique, kabisa. Naho tworekuko urumva umva yuko ni kibazo. Uyu none umufana wabo, umuntu abarimo uri kurafata ahantu warangiza ukaharekura, hariho ingabo zawe zamaze gushika imbere, naho wari wafashe uraharetse, nizakenera kugaruka ziza guca he, hagize umwasa zica inyuma bigenda gute? Urabyumva? Rero novuga yuko iyi ntambara M23 irimo, novuga ko no gusesa amaraso y'ubusa nta, ariko rumba birumvikana kuko intambara abagwana si yabo. Ndakubaza kandi kabazo kwa kabiri Bwana Abdul, mu intambara abasirikare b'u Rwanda bariko barahahonera cyane, dushize ko n'abanyamurenge wanashaka, hari imiryango myinshi iri mu madira abanyarwanda abanyamurenge. Iki kintu naco kivuze ku iki? Kambanze n'intwere hanza gorora gahogo. Hanza gorora gahogo.
mugerageze kudusasangurira. urumva nko kuri ico kintu urabizi yuko ego nivyo abasoda b'inkotanyi barimo muri M23 harimo n'abanyamurenge ariko urabizi yuko bajya abasoda b'inkotanyi bariko bagwana hajya bariko bagwana mu nyungu za Shebuja ariwe Paul Kagame sivyo bariko bagwana mu nyungu za Shebuja kuhaherera canke kuhahonera igikuru nuko Shebuja inyungu ziwe bari karazironka hama Shebuja wuwo Shebuja wabo nawe akaba ari karakora ikibazo ahantu kiza na novuga yuko ari ku bana b'abanyamurenge bariko bagwa muri iyi ntambara urabyumva kuko abana b'abanyamurenge ni waba ubibona neza urabona yuko inkotanyi naho ziriko ziragwana muri Kongo hagenda abasoda urabyumva ariko nta mwene gihugu w'umunyarwanda agendamo n'abasoda abasoda rero kuja ku rugamba ni ibintu bisanzwe mu gihe igihugu kibatumye urumva ahubwo ikibazo ca M23 ikibazo c'abanyamurenge bari muri iyo ntambara nuko abana baja mu ntambara hama n'abavyeyi babo bakaja mu iyo ntambara urabyumva kandi ico bariko baragwanira atari inyungu zabo kabisa urumva u Rwanda rwo rugenda nk'abasoda nge bakajana n'abene gihugu bose muri izo ntambara kabisa urabyumva noneho waraba ubiravye intambara bariko baragwana dufate naho dufate Kongo sibyo bakayibarikaniza sibyo inyungu nini nyazoba ku Rwanda kubera yuko ko ikijya igice ca Kongo ca Bukavu na Goma biramutse bigiye ku Rwanda abanyamurenge ntwave bibaza ngo bazoba bahafise izina canke bazoba bahafise kumenyekana guhambaye izuca kibi gihugu kimwe uzoba gitwara ni Kagame ijya miteto bigirisha ntabyo boza kumubwira ibyonye urabyumva rero novuga yuko inyungu zinininya ziri ku banyarwanda hanyuma abanyarwanda bakajana igisoda hama abanyamurenge bakajana abana babo ariko bakajana n'ubwoko bwose kabisa urumva rero abanyamurenge kabisa kufata ijya ntambara bakayijanamo inzira karengane z'ubwoko bwabo nivyo nibaza yuko ari ubujuju kandi ari kutamenya guhambaye reka ndakumvishe nk'uyu munyamurenge yabitahuye urumva yabitahuye abizi neza abona ati izi ntambara turiko turajamo si zacu wumve igituma ari intambara z'amafuti nuko atari bo bazitegura ico ni icambere iyo udateguye ikintu ukarwana intambara utateguye ari undi gutegurira izo nico kibazo ubwira ko ari intambara z'amafuti none ko abanyamurenge batewe bakaba bari kwirwanaho haruze utegura guterwa abanyarwanda ariko baza baca umugani bakavuga ngo aho kwica gitera ngo wakwica ikibimutera reka nsi umugani w'abanyarwanda donc intambara mayimayi na Tabara zavuye mu Rwanda murabizi mwese ntawe utabizi n'abari abagabo bose bari mu ntambara bose biwacu bazi ko Tabara yacuriwe mu Rwanda yakorewe imyitozo mu Rwanda mayimayi ya Kutumba yakoreye imyitozo mu Rwanda kabisa bose baza gusenya iwacu baje gusenya iwacu tunanirwa kumenya no gusobanukirwa ngo turwanye ikibitera n'uwo wamugani njiye ikibitera ni wa wundi ubazana ariko twe tukarwana tukareka bakaza ntitwamagane ababatumye bigasa nkaho bamara bakatubesha bakagaruka bakatubwira ngo ntiturase Tabara abangaba nubwo badusenyeye ngo nakanyafu baduze
izo ngizo Kabarebe yabivugiye mu Banyamurenge baheruka gukora amanama hari iwacu. None se ni gute wo kumva umuntu yakohereje umwicanyi kukwica uwo mwicanyi ukamurwanya ariko ntuvuge uwamutumye akongera akakubesha? Nico gituma intambara turwana niza amafuti amafuti naya nuko tugerigiye wa wundi watwishe tukamubabarira tukamureka kandi yatwishe atakitugaruriye abacu atakitugaruriye inka twanyazwe atakitugaruriye amazu izo zonyine tukabicishaho tukavuga ngo noneho dukingiye ikibaba Lady Tabara no dukingiye ikibaba Lady Tabara rero birumvikana ko twaba turwana intambara z'amafuti intambara z'amafuti nizo kureka Lady Tabara yadusenyeye nizo kureka Kagame upanga intambara tugaceceka tukamwihorera twavuga ngo ni data buja niwe ubahatse umutima ukazamumuvuga aho urumva ko atari z'amafuti. Turarwanya leta kandi tuzi ko leta yaciwemo kabiri igisirikare nigeze kubivuga icibwamo kabiri kimwe gihabwa u Rwanda kirimo ba Mundosi ba Yave ba Muhima ba Opio ba Kutumba hamwe na Ebola batandatu abajenero bahabwa u Rwanda igisirikare gicikamo kabiri kugira ngo giserve u Rwanda cemere kwije mu mategeko y'u Rwanda. Izo ndi twabimenya turimo turabarwanya titumenya isoko y'ikibazo aho bituruka ngaho niho hantu nico gituma nzisi intambara z'amafuti uko amafuti turwanye gusa umututu ujya wa mafuti titwotsinda intambara ahubwo iyo ntambara ikatumara tugashira nizo zibi tugezemo ingambo zose tugapfa muri leta tugapfa muri batwirwaneho tugapfa hose. None se ni gute wumva ko tutarwana intambara z'amafuti? Rero tugomba kumenya dabo umwanzi nindi. None ubu nyine kwa Murima ubu barimo bararwana se n'umwanzi barimo bararwanya leta kandi leta yabo basirikare bose Kabila yahaye u Rwanda babaye affaibli deja imbaraga zabo ninke nka Opio yarapfuye Muhima urabiza kwari Yave yarafunzwe ntuze Ebola yarapfuye Mundose yavuye hariya abo bose kwari batanga ugiye maze kuvuga bose leta yarabashugurukiye imenya ikibazo imaze kumenya ikibazo rero ubu nyine wumve abana bacu aho kugira ngo barwanye umwanzi barimo bararwanya ya leta ihayibakiza yabakijije abo bajenero batandatu maze kuvuga. Urakoze cyane. Urabyumva rero no kuvuga yuko intambara nuzenye M23 iri kiragwana nabo ntibazi ico bagwana naco canke barakize ariko bariko bagwana intambara z'amafuti. Uyu n'umunyamurenge ariko arabisigura neza kandi urumva yuko ari ibintu byumvikana. Urumva wewe ni gute uyu munsi umuntu yokubwira ngo ugwanye igihugu cawe c'u Burundi hanyuma ukumva yuko uwo muntu ari we mwiza gusumba leta yawe? Urumva hanyuma ukagenda kugwanya igihugu cawe ntugende wewe wenyene ku gatwe kawe canke ngo wideklare uvuga ati jewe ndumunye politike mfise n'ikiroberi canje ahubwo mu ntambara wewe ugacujana ubwoko bwose. Bisigura iki? Muri Kongo hari amoko arenga 400 sibyo? Amoko 450 wewe ufashe ubwoko bwawe ubushoye mu ntambara bisigura yuko ugiye kugira gute? Ugiye gufata bwa bwoko bwawe ubwankanisha nayo moko 400 uri siri kuzobatsinda. Mbega niwe wafata iyo Goma na Bukavu, iyo Goma na Bukavu ko utabibamwe wenyene ayo yandi moko azokwemerera kuba aho hantu wenyene no kugira inyungu kuri aho hantu wewe wenyene nabo basigare bahagaze gusa canke bicaye bakuraba ibisha amaso ngo nukuri umunyamurenge. Ibyo birashoboka. Urabe nuzenye abatwara M23 AFC harimo ujya Musoda General Sultan Makenga harimo Bertrand Bisimwa ku ruhande rwa AFC na Colonel Nanga. Sibyo?
Colonel Nanga canke Bertrand Bisimwa asaba Nyamurenge. Urumva? Muri iyi ntambara hari ubwoko bwabo wumvamo. Mugabo abo bantuzenye uyo Bertrand Bisimwa na Colonel Nanga muri iyi ntambara bariko baragwana nta bwoko bwabo burimo. Sinzi yuko ubitahura. Mugabo none Sultani Makenga kubera iki aca azana mu bwoko bwose bw'abanyamurenge nabajya bari kumwe. Urumva kandi atabwoko bwa Bisimwa twabonyemo atabwoko bwa Nanga twabonyemo. Bajya nabashi canke n'ababembe canke nibiki mugabo bobo bari muri AFC ariko ntabwo bazana mu bwoko kubera iki abanyamurenge bakoresha ubwoko mu ntambara yabo ntibabona yuko baba bariko barakwegera ubwoko bwabo. Bisigura rero yuko izi ntambara uko bazigwana cyane cyane ku banyamurenge bagwana nk'ibihwiji n'abantu badafise twovuga yuko mu ntambara bariko barakora nta bwenge babikoresha abafise ubwenge nibajya bananga kubera bobo bagenda bobo ku giti cyabo ntibazanamwe imiryango yabo n'amoko yabo. Urumva? Rero novuga yuko abanyamurenge kabisa intambara bariko baragwana muri M23 abari muri iyo ntambara basubiza ubwenge nyuma barabe ko batahe bari mu bujojo buhambaye. Tukiraho nyene President Kagame biraboneka ko muri intambara karagenda atsindwa. None tuvuge ko muri Kongo ko bavuga ko Kagame ari wateze umutekano muke tuvuge ko kari karatsindwa tuvuge ko Kongo igiye kubona amahoro atantambara izosubira Burundi. Intambara ya Kongo uwo kwiyumvira yuko ari intambara je ibintu narabivuze no kumbuga ngurukana bumenye jewe nkoresha Abdul Wimana haba kuri Instagram kuri Facebook kuri TikTok ibi bintu wogenda ukabibona ugendo nabivuze nk'umupanafrike ntabwo intambara yo muri Kongo ishobora guhera ngo nukubera Kagame atsinzwe. Kubera iki? Kuko Kagame ntabwo ari we mugenga w'iyo ntambara yose arafise abamukoresha kandi abo bamukoresha ntibashobora guhagarara igihe Afrika ikimeze uko imeze. Urabyumva? Tugifise iyi mipaka dufise ntibizokwigera bihagarara nta n'umunsi n'umwe kuko Kongo iri ukwayo, u Rwanda rurukwago, Ubugande burukwabwo, Uburundi burukwabwo. Urabyumva? Nukuvuga wewe uteye urimenya uteye ukimenya ivyo urumva Afrika baratugabanije hajya umuntu yagabuye iyi mipaka ubona ni kinyene yashaka uko ndaguye nk'akarorero wowe tuvukana dufise papa dufise abavyeyi tuvukana dufate turi abahungu bane dufise na papa dufise nka 10 urumva zijya nka 10 uzifashe ngo ugende kuziragira mu gihe zikiri iz'umuryango twese ari iz'umuryango urashobora kugenda kuziragira zose kuko ni zacu nizi wawe nizi wanje ni zacu urabyumva ariko umunsi papa azofata akavuga ati wewe Liam inka zawe ngizijya 2 wowe Abdul ngizijya inka zawe 2 nanje ziwanje 2 nujya turazigabuye uri muntu 2 wibaza yuko wasubira kuja kuziragira zose ucutangura kurabizi wawe nukuvuga iki inka imwe muri izo nimba atari yiwawe nimba ari yiwanje niyagira ikibazo ntabwo ari inka zacu zagize ikibazo ni inka yanje yagize ikibazo urabyumva nije nimenya nije nikoca urabyumva nukuvuga Afrika kuyigabura uwayigabuye nico yashaka buri muntu yirabe ku kantu kiwiwe nihagire uburabo wundi
urumva ntihagire uburaba uwundi wewe nivyagenda nabi nibikuraba jewe nivyagenda nabi nibindaba umuntu yagabuye imipaka yarafise ubwenge cyane rero ntuhave wibaza ngo intambara yo muri Kongo ngo igiye guhagara ngo ubu nyene ihagarara Kagame nibabo kuko nk'ubu urabona yuko Kagame ibyiwiwe biramaze kumenyekana sivyo byamaze kumenyekana amakungu yose ari karamwiyamiriza amakungu yose ari karamwiyamiriza na bya bindi yahora rovandika mu makungu akagenda bakamutega amatwi bakamwumva warabonye umushikiranganje ububanye n'amahanga w'u Rwanda ingene bahatswe kumutera amabuye hari yanye iburaya karavuga ibintu bakamubaza ibibazo ubona yuko kabisa nibyo muri ONU warabonye ibibera muri ONU batanguye kubabwira ati ntimusubire kuvuga ikibazo ca FDR ikibazo ciwanyu nukubesha ramwishe President Habyarimana kandi mwari muri mu mishikirano ivyo rero ntibiraba abanyekongo urumva nta kintu Rwanda rukiriko ruraja kuvuga bisigura yuko intambara y'u Rwanda umwanya n'umwanya irashobora gupunguza akariro ariko nka kubyumva jije ati intambara y'u Rwanda dufate ko Kagame agiye gutsindwa muri Kongo yaratsinzwe muri politike byaraheze twarabibonye naho ku rugamba atarakubitwa ari ku rugamba iyo umaze gutsindwa muri politike ntacu busigaranye barakubiswe hasi sibyo ariko tugende ejo bundi nagize uku sinzi urubuga nagiye mbona ibiduga binini ibiduga binini biva mu Buganda vy'igisoda vyikoreye abasoda n'ibigwanisho byinjira muri Kongo kubera tuzi yuko Kongo n'Ubuganda bifitanye amasezerano yuko Ubuganda buja kugwanya ikiroberi cabwo kiri muri Kongo namba bacita ni EDF naru cyane EDF naru sinzi abantu baze kubitwandikira muri comment ico kiroberi kigwanya Ubuganda ukuntu citwa twebwe tukaguma tuza ati ivyo ari byose ni ya masezerano y'Ubuganda na Kongo aho abagande bagiye kugwanya ca kiroberi cabo kibagwanya sivyo muri Kongo hatarahera n'iminsi 5 tuza twumva umugabo yitwa Ntuzenya Thomas Rubanga adekraye ikiroberi kandi ico kiroberi adekraye akideklara ahagaze mu Buganda Thomas Rubanga uramuzi abantu benshi baramuzi numwe mu bakongomani ngira yoba ari we wa mbere yatanguye gukatirwa n'urukiko rw'Irahe mu Buholandi urukiko mpanavyaha baramuzi yagirijwe gushira abana batoyi mu ntambara akatigwa imyaka 14 arayikora baramuzana no kumufungira muri Kongo ejo bundi afunguwe Kisekedi amusubiza ku mukate agira gute amushira mu bagomba kurondera amahoro muri Kongo ukuntu bosubiza hamwe n'ibiki urabyumva hama biza kuvugwa yuko ngo yashimuswe inyuma yaho adekraye ikiroberi uri kurambwira umuntu Ubuganda na Kongo bafitanye amasezerano runaka yo kugwanya ico kiroberi kibagwanya kigwanya Ubuganda hama umuntu agaca deklara ikiroberi ciwiwe kigwanya Kongo ahagaze mu Buganda dufate yuko uyu munsi Uburundi na Kongo bifitanye amasezerano yo gutabarana mu by'igisirikare hama Ntuzenyi Kongo igaca yumva hariho umuntu adekaraye ikiroberi kigwanya leta ya Kongo ahagaze ngaha mu Burundi ivyo bintu birumvikana none wumva intambara iri kirahera canke iri kiratangura ahubwo no kubwira yuko abasesanguzi n'abandi bakora ibi bintu kuma Ntuzenyi mwahora mukora no ku mazina twahora tuvuga babananga bande muri AFC n'abamakenga ku bantu bakomeye tugiye kuvuga
twongere ko izina rya Ntuzenye rya Thomas Rubanga nawe ariyongereye muri Kongo nawe araje ni yindi konte turacakora turacakora muri Kongo nakore gutanga cyari menshi Kongo ikintu cyonyene cyo tuma Kongo ironka amahoro nuko abantu cyanye ugwaruka rwa Afrika yose gosaba abategetsi b'ibihugu byacu mu mahoro atakugwana atamakude tataki tugasaba yuko Afrika iba Etats-Unis d'Afrique United States of Africa kabisa urabyumva kabisa tukaba umwe imipaka yacu ikavaho kuburyo ata muntu asubira kuva mu gihugu ciwiwe ngo urumva ngo jewe ngo ngaha ngo ndageramiwe ngo ndiko ncungera ngo imipaka yanje ugacungera imipaka yawe urenga imipaka uja kugwanira mu kindi gihugu ivyo ntibisubira kuba kuko ni wafata ukagenda gutera muri Kongo igisoda ca Afrika cyose kica kigukubita kabisa Kongo nihagira ikiroberi kigomba gutera u Rwanda igisoda cyose ca Afrika gica kiza kuvuga Afrika ikironka amahoro kandi umuntu akaba aronse uburenganzira bwo kujiyo ashaka ubuzima bukagenda neza ibintu bikagenda neza ico kintu cyonyene jewe narakivuze nico kintu nukuvuga gusaba ko tukaja hamwe tugasaba yuko Afrika iba Etats-Unis d'Afrique nico cyonyene gishobora kugabanya no intambara ziri muri Kongo cyane wanashaka zikavaho hagasigara yuko abanyafrika dutegerezwa gusangira iby'iwacu atamunyamahanga byivanzemo bitaragenda uko Kongo iracari sahana barundi nani abanyaburaya bose barirako kandi Kongo n'ikibazo cyayo no kubwira Kongo imeze nk'umugabo w'umutunzi yova dufate uvuye nko ngaha ikiriri uri umutunzi ugaca ugenda ukubaka mu Kinama canke ukubaka mu zindi quartier iyo murajya amakaritsiye abamwo abantu dufate baciye bugufi gatoya hama wewe urugo rwawe ntirufise kortire nta na protaye rufise hama gacuza wotsa imikeke wotsa akabenzi wotsa insinga wotsa urumva abantu bumviriza akamoto urabyumva abantu bitwa n'akamoto ariko badafise ubushobozi bwo kwigurira izo mboga ni winjira mu nzu uwakwakwanyije uza gusanga imbabura yera kabisa urumva niko rero Kongo imeze Kongo ifise ikibazo cyo kuba ari umutunzi ari hagati y'abakene nico kibazo Kongo ifise kabisa rero ico kibazo ntikizoshoboka atari uko twese tubaye abavandimwe tugakuraho iyo mipaka tutishiriyeho kuko imipaka sitwe twayikase uyu munsi Burundi uko bungana ugarukanye ntare rugamba ntiyo kubwira yuko Burundi yasize ari ukubwangana kuko imipaka yasize kandi twategerezwa kuba twaragutse none gute urabyumva rero ico ni ikintu twategerezwa kugwanya ariko nitubandanye uko Kongo yoyo ntimwitega amahoro kabisa reka tugushimire bwana Abdul ebana nanje ndabashimiye cyane hama ibiganiro birabandanya content ziguma ziyongera nejo tuzogaruka tuvuga ibindi hazogera igihe M23 tuyive ko tuvuga ico kindi kiroberi urabyumva no kuma tubaha amakuru yizewe no kuvuga ngo amakuru bazoguma bayaronka abantu b'Imana hama abantu bagende ba following ku mbuga zawe kuri Instagram ni Abdul Uwimana Facebook page Abdul Uwimana hanyuma TikTok Abdul Uwimana safi sana tubandanye dukora umuti yego reka dushimira abantu bose bakora dukurikirana tubibutsa guys wowe turagira subscribe like share comment bandanye bikora kugira ngo mudutere intege kugira ngo tubandanye dushika kure turabakunda cyane my name is Liam Promoter ciao